Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Ku rubuga rwa internet ni kuri wa3.radio.voa.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni yedirwe mbasuza kandi bayikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na Diane Rinahazwe, nanje ndabaramukije kandi mbaha ikaze mu makuru yacu. Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo zatoye abayobozi bashya bo kwita ku bibazo byabo. Nta mutekano kenshi tuyifitiyemo twega abakenyezi, turasaba yuko botwunguruza bakatujyana ahandi twaba dufise umutekano tubayeho neza. Ikindi kandi tumutumye adushikira imbere kuri ya kwezi kwacu k'umunani kwariwe bakutugarurire. Uwo numwe mu Barundi bahungiye mu nkambi ya Lusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu muri Guinea bazindukiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Perezida Alpha Conde. U Rwanda n'Uburusiya byasinyanye amasezerano yo kubaka ikigo gishya mu Rwanda kizigisha ibya siyansi n'ikoranabuhanga bya Nukiliyeri. Ubufaransa buvuga ko bwiteguriye guhiganwa n'Ubushinwa busa nk'uriko bwigarurira ikibanza ca mbere muri Afrika. Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigaruka ko mu idonido mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. U Rwanda n'Uburusiya byasinyanye amasezerano yo kubaka ikigo gishya mu Rwanda kizigisha ibijyanye na siyanse mu ikoranabuhanga rya Nukiliyeri. Amasezerano yashyizweho umukono na Minisitiri Claver Gatete ushinzwe ibikorwa remezo na Alexei Linkachev umuyobozi mukuru w'ikigo cya Nukiliyeri Rosatom. Ayo masezerano yasinyiwe i Sochi ahamaze iminsi ibiri hateraniye inama yahuje Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin n'abakuru b'ibihugu bya Afurika, igamije kongera ubutwererane hagati y'Uburusiya na Afurika. Atangiza iyo nama ku munsi w'ejo yahuje abayobozi ba Afurika baturuka mu bihugu 54. Perezida Putin yagaragaje ko ubucuruzi hagati ya Afurika n'Uburusiya uzatanga umusaruro wa miliyari 20 z'amadolari buri mwaka, kandi ko ubwo bucuruzi bwakwikuba inshuro 2 mu myaka 4 cyangwa 5 iri imbere. Mu ijambo yavugiye muri iyo nama, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagarutse ku mubano hagati y'igihugu cye n'Uburusiya. Yavuze ko u Rwanda rwishimira ubutwererane butagira amakemwa mu nzego zitandukanye zirimo ikoranabuhanga mu by'itumanaho, ubushakashatsi muri siyansi n'isoko nshya y'ingufu Uburusiya bufitemo ubunararibonye. Tukiri mu vy'imigenderanire y'amahanga na Afrika mu vy'ubucuruzi, Ubufaransa buvuga ko bwiteguriye guhiganwa n'Ubushinwa busa nk'uriko bwigarurira ikibanza ca mbere muri Afrika. Umushikiranganje w'imigenderanire y'Ubufaransa n'ayandi makungu Jean-Yves Le Drian mu rugendo arimwo muri Cameroon yavuze ko vyanke bikunde Ubufaransa butegerezwa kugira ikibanza ca mbere muri Afrika. Yemereye abanyamitahe bagiranye inama i Douala ku mugwa mukuru w'ubutunzi bwa Cameroon ko igihugu ciwe citeguriye imigambi izotuma y'Abafrika canke Ubufaransa vyose bihungukira, na cane cane mu vy'inyubako. Jean-Yves Le Drian yasiguye ko hari ugusa nk'ukwiyobagiza ko Ubufaransa bushoboye ibitari bike mu gisata co kubaka amabarabara n'ubudandaji, gutyo Ubushinwa bukigarurira buke buke Afrika. Ubushinwa haraheze igihe bwibonekeza ku isoko rya Afrika, na cane cane mu vyo kubaka amabarabara. Hari n'umugambi ico gihugu gifise wo kuzopfunya ingendo hagati y'Ubushinwa n'imigabane ya Buraya, Aziya na Afrika biciye mu kubaka amayira ya gari ya moshi n'ibivuko biteye imbere. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mark Esper yagaye igihugu cya Turukiya kuba cyaratangije ibitero ku bakurde mu majyaruguru ya Syria. Yabivugiye mu Budage mu nzira yerekeza mu Bubiligi aho azitabira inama y'umuryango wa gisirikare w'ibihugu bigize umuryango wa OTAN. Minisitiri Esper yananenze amasezerano Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagiranye na mugenzi we wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan. Ni amasezerano y'ubufatanye mu gucunga umutekano ku mupaka wa Turukiya na Syria.
Turukiya yatangije ibitero muri Syria mu mbabarire ubwo yaza ko igiye gukura ingabo zayo mu majyatutu cy'amahanga n'ibiganiro n'intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turukiya yatangaje ko nta mpamvu yo kongera kugaba ibitero y'aho Amerika iyibwiriye ko abakurude barangije kuva mu majyaruguru ya Syria. Abakurude bo muri Syria igihugu cya Turukiya gifata nk'abanzi bafatanyije n'ingabo za Amerika kurwanya umutwe w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu mu minsi yashize. Abashigikiwe wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila batangaje kuri uno wa kane ko atanga ingo n'imwe y'ibwirizwa nshingiro imubuza kuzosubira kwitoza nk'umukuru w'igihugu mu 2023 inyuma ya manda y'uwamusubiriye Felix Tshisekedi. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, umutunganyabikorwa mu runani FCC Front Commun pour le Congo ruhurikiyemwo imigambwe yegereye Kabila yagize ati nta ntambamyi yaba yishingiye ku mategeko ku nzego canke kuri politike yo mubuza kuba kandida mu matora yo mu 2023. Nehemi Mwilanya atunganya ibikorwa vya FCC yashimangiye ko nihagera ibiro vya politike vy'urwo runani n'izindi nzego zibijejwe zizogira vyinshi zibivuze ko ayo majambo yose yavugiwe mu nama y'umugambwe PPRD Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie n'umugambwe wegereye cane Kabila. Hagati aho uyo mugambwe kwa kabiri wasavye Kabila kubera indongozi yo ku rwego rw'igihugu ni igiti kitahura muri uyo mugambwe. Joseph Kabila yahoze ari perezida wa Kongo n'umukenguzamateka ubuzima bwiwe bwose nk'uko itegeko rigenga bahoze ari ba perezida muri Kongo ribitomora. Kugeno sahani we wenyene amategeko yemerera kuba umukenguzamateka ubuzima bwose kuko itegeko rivyemeza ryatoye ku ntwaro yiwe muri 2018. Ishyaka ritavuga rumwe na leta muri Pakistan rirashinja leta kutorohereza Nawaz Sharif wigeze kuba minisitiri w'intebe kujya kwivuza. Biravugwa ko Sharif w'imyaka 69 amaze igihe arwaye bikomeye muri gereza. Yakatiwe igifungo cy'imyaka 7 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya ruswa no guhishira umutungo yinjiza ubwo yaguraga uruganda rutunganya ibyuma mu gihugu cya Arabia Saudite. Abaganga bamukurikirana bavuga ko Sharif afite indwara y'amaraso. Guverinoma ya minisitiri w'intebe Imran Khan yabeshuje amakuru y'uko leta yabujije ko Sharif avurwa. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Khan yavuze ko nubwo atumvikana na Sharif mu bya politiki amwifurije koroherwa. Yongeyeho ko ategetse inzego zibishinzwe kwihutira kwita kuri Sharif. Tugaruke ku mugabane wa Afrika. Ibihumbi n'ibihumbi vy'abanyagihugu muri Guinea bazindukiye mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca perezida Alpha Condé. Urunani FNDC Front National pour la Défense de la Constitution ruhurikiyemwo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, amashami yigenga n'amasandika rwongeye guhamagaza iyo myerekano Alpha Condé wo gushaka kuguma ku butegetsi ubuzima bwiwe bwose. Muri iyo myerekano abayikoze basavye ko zimwe mu ndongozi z'urunani FNDC zatawe muri yompi zigacibwa umunyororo uri hagati y'amezi 6 n'umwaka zirekugwa bidatevye. Basavye kandi ababa mu bindi bice vy'igihugu atari ku mugwa mukuru Conakry gutangura nabo imyerekano nk'iyo bakoze. Akura ni imbara batoye nk'ikimenyetso c'amaraso ya bagenzi babo 10 bishwe mu ndwi iheze bariko bariyerekana. Perezida Alpha Condé hari ku butegetsi kuva muri 2010 yagirizwa ko ashaka guhindura ibwirizwa nshingiro mu ntumbero yo kurivanamwo ingingo zimubuza kwitoreza manda ya gatatu mu 2020. Itegeko nshingiro ryo muri Guinea uko riri ritomora ko atamukuru w'igihugu n'umwe yemerewe kurenza manda 2 z'imyaka 5. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Tubibutse ko twumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo myadomo radio yacu VOA@com, naho kuri Facebook ni kuri VOA radio yacu. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho urukiko rukuru rw'urugereko rwa Rusizi kuri uyu wa kane rwasubukuye urubanza ubutabera bw'u Rwanda bukurikiranyemo abari abayobozi b'impunzi mu nkambi ya Kiziba iri Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Eric Bagirubusa yari mu rukiko.
abagabo bane baregwa bose bafunzwe bagejejwe mu rukiko babohesheje amapingu bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa kandi barinzwe n'abacungagereza. Barangajwe imbere na Bwana Mawombi w'imbangutse wayoboraga inkambi ya Kiziba y'impunzi z'abanyekongo. Madame Clemence Mukeshimana wari umwungirije we yagaragaye mu rukiko yambaye ibisanzwe kuko aburana adafunzwe nyuma yo kumurekura by'agateganyo. Icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye kandi bigaragara ko benshi mu bumva urubanza ari impunzi z'abanyekongo. Abaregwa bose uko ari batanu bari abayobozi b'inkambi ya Kiziba mu karere ka Karongi baregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gukoresha inama zitemewe n'amategeko no gukwiza impuha zigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Bwana Mawombi niwe wabimburiye abandi mu kwiregura ku cyaha cyo gukwiza impuha zigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga gishingira ku biganiro bagiye bagirana n'itangazamakuru ndetse n'abandi bantu batandukanye. Yasobanuye ko bamubazaga ku mateka y'inkambi ya Kiziba ndetse n'ubuzima bw'impunzi kandi ko kubivugaho bitari icyaha cyane ko yari umuyobozi wabo. Mawombi avuga ko ibi byaha by'impunzi badakwiye kubiregwa. Yagize ati biratangaje kandi biteye n'agahinda cyane kubona impunzi nkatwe ba ntaho nikora dukurikiranyweho ibi byaha byarezwemo uwari perezida w'iki gihugu Pasiteri Bizimungu na Diane Rwigara washakaga gutegeka iki gihugu. Ati umuntu ubona isabune imwe mu kwezi atunzwe n'amafaranga 90 ku munsi ukurikije uko turi ntaho twagombye kuhurira nabyo. Yavuze ko ibiganiro byagaragajwe mu rukiko yagiranye n'abantu batandukanye byafatiriwe mu buryo butemewe n'amategeko kandi ko byagaragajwe byarateshejwe umwimerere. Yavuze ko ntaho ubushinjacyaha bugaragaza igihugu baba baragiranye nacyo umubano wihariye. Yavuze ko ubwo yagaragazaga ikibazo cy'imibereho kubera amafunguro adahagije babonaga bishyira ubuzima bwabo mu kaga kuruta amasasu bahunze muri Kongo. Aha niho Mawombe yemera ko yavuze ko aho kwicwa n'inzara yakwicwa n'isasu kuri we nta kajoriti y'inzara. Uyu wabaye n'uwiharira umunsi wose w'iburanisha yabwiye urukiko ko ibirego ubushinjacyaha bumurega bushaka kubihindura politiki kandi yarahawe ubuhunzi nk'umuntu wari uhunze amasasu muri Kongo atatse ubuhunzi nk'umunyapolitiki. Kucyo guteza imidugararo muri rubanda binyujije gukangurira impunzi kwigaragambya. Aha Mawombe yagize ati impunzi ntitwakoze imyigaragambya ahubwo twari dutashye iwacu muri Kongo. Ati mu nkambi harimo ababyeyi bakuze basobanukiwe igihugu cyabo kundusha cyane ko njye navuyeyo ndi umwana sinari kubashishikariza kwigaragambya. Ku nama aregwa ko yakoreshaga zitemewe agamije guhamagarira impunzi kwigumura, avuga ko ubushinjacyaha nabwo bwemera ko yari umuyobozi. Yavuze ko igihe cyose yabaga afite ibyo azibwira yazibikoraga kuko yumvaga biri mu nshingano ze kandi bidahabanye n'amategeko. Ibyaha byose avuga ko asanga nta shingiro bifite. Maître Gilbert Ndayambaje na mugenzi we Maître Alice Umulisa wamwunganira mu mategeko babwiye urukiko ko hagombye kubanza kurebwa ku kibazo cy'imibereho y'impunzi cyari mu nkambi ya Kiziba gishingiye ku biribwa bike, kutagira ibyangombwa by'ubuhunzi no kutavurwa uko bikwiye. Bakibaza icyo uregwa yari agamije mu kwamamaza impuha zangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Basobanura ko uretse kuba u Rwanda rubacumbikiye nta kindi rubagomba, ari nayo mpamvu akababaro kabo bagiye kukagaragariza ku ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi RCR. Bavuze ko icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda atakibajijweho mu nzego z'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha bityo ko atagombye kukiregwa. Bavuze ko kuba Mawombe yaravuze ko hari impunzi zihabwa ibyangombwa by'u Rwanda zigashyirwa mu gisirikare bitari ibihuha kuko ngo hari n'abaregwa mu rindi tsinda bagaragaje amakarita ko bigeze kubaho abasirikare mu ngabo z'u Rwanda. No bavuga ko ibyo Mawombe akurikiranywe hari ibyaha bidakorwa n'umuturage usanzwe bikorwa n'abanyapolitiki mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi mu gihe uregwa ari impunzi y'umunyekongo udafite aho ahuriye n'u Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko mu kumurega nta tegeko na rimwe butubahirije. Buvuga ko mu ibazwa rye hari ibyo yiyemereye kandi ko kwiyemerera ibyaha kuregwa kumutsindisha. Bwibutsa kuko kwiyemerera ibyaha bihabwa agaciro n'umucamanza uburanisha urubanza mu mizi. Bwavuze ko uyu wari uyoboye impunzi yakoreshaga inama zo kwigaragambya kandi akabwira impunzi ko azitambika zamwivuna. N'imvugo yazamuye amarangamutima ku mpunzi zijujurira icyarimwe mu rukiko. Umushinjacyaha yavuze ko kuba hari umuntu umwe wakwihesha ibyangombwa by'u Rwanda ari impunzi bikamuha gukorera inzego z'u Rwanda bitavuze ko ariyo gahunda ya leta. Yavuze ko mu gusohoka mu nkambi ko impunzi zabibujijwe zikajya ahandi cyari igikorwa cy'imyigaragambyo. Umushinjacyaha ati ngo bari batashye bajya he? Impunzi hafi ya zose mu rukiko ziti muri Kongo. Umushinjacyaha ati muri Kongo se ni kuri HCR? Wari vice perezida w'inkambi ya Kiziba ku Kibuye Madame Clemence Mukeshimana yabanje gushimira ubutabera kuba bwaramurekuye by'agateganyo akajya kwita ku ruhinja rwe. Nawo umurongo w'imyiregure n'umwe n'uwa Mawombi bafatanyaga mu myanya y'ubuyobozi. Avuga ko impunzi zitaraswa ngo zicwe batari gutanga amakuru ku mfu zabo. Yavuze ko uretse no kuba bamurega kwangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga nta n'ubushobozi yagira bwo kwangisha abaturage bo mudugudu n'ubundi.
yasabye urukiko kuzasuzuma ibibazo avuga ko byatejwe n'inzego z'ibanze mu nkambi ya Kiziba bigatuma impunzi zifata umwanzuro wo gutaha mu gihe mu zindi nkambi z'impunzi ngo zituje. Uretse iri tsinda ry'abari abayobozi b'inkambi y'impunzi z'abanyekongo ya Kiziba ku Kibuye, hari n'izindi mpunzi zamaze gukatirwa ibihano. Intandaro y'ibyaha n'imyigaragambyo y'impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi ya Kiziba yaberaga ku biro bya HCR Karongi binubira igabanuka ry'ibiribwa bagenerwaga. N'imyigaragambyo yatwaye ubuzima bw'impunzi zigera kuri 11. Icyo gihe basabaga ko byakongerwa bitaba ibyo bakajyanwa mu gihugu cya gatatu cyangwa se bagahabwa uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iburanisha ritaharyimuriwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika ku Kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Eric arakenuye. Tukiri mu gisata c'impunzi mu karere, impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri mu matora y'abaserukira amavilaje 50 agize iyo nkambi. Abatoye basabye abo bizeye bagatora kuzobavugira muri RCR kugira ngo ikemure ibibazo bitandukanye, muri vyo harimo amafaranga y'ibifungurwa impunzi zihabwa adatangirwa ku gihe. Umenyesha amakuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo adufitiye ibindi kuri no nkuru. Twebwe icyo twifuza nkuko twamutoye kubera twatuzi ko amaze kudukorera ibyiza, hari n'ibindi twamusabye kuko muri village yacu aritaho abantu cyane. Nyimba abantu bagira ni ikosa arabitaho, naho haba abantu bamwe batamwishimira kuko ntawishyimirwa na bose, ariko benshi nabamwishimira kuko ibyo akora. Icyo twifuza rero nuko yobandanya agashishikara kuba intwari mu village, agategerezwa gukurikirana abantu biwe ataravye nkunzi cyangwa atarabye umwasi cyangwa uwakunda, bose akabakunda rimwe cyangwa atari igiturire, twese akadukunda rimwe nkuko turaba atwara. Ibibazo wifuza ko yabakemurira yazabavugira imbere mu buyobozi nibi? Ibibazo twifuza hari nk'ibibazo by'uko urabona hari igihe bicamo ugasanga urabona ubuzima buragoye hano, twe turi abantu dufashwa n'abanyene batuzanye ngaha, kuko aba haseri batuzanye ngaha turifuza kazodufasha kuko hari igihe nk'ukwezi guhera ntituronka utwo kurya ugasanga turapfuye n'inzara. Rero abana ugasanga wowe umuvyeyi washika muhira ugasanga abana baryamye babuze amahoro, wowe ukabura amahoro ukabura yuje, ugatangwa kwibaza ati mbe niki canzanya. Rero de village nk'umutware wacu turiko tumusaba kazo tubera intwari mu kudushikira ku bategetsi bari imbere kugira ngo batwiteho nk'uko batuzanye ngaha, bazi ko bazodufasha mu kintu cyose kizobaho, ko baratwiyemeje batusha amaboko yabo. Abo dutoye twosaba yuko butugira imbere bakatusaba udushitingi amashitingi tukasakara inzu, kubera je baje basanga inzu yasamutse yose bashambye ati ubaka uzizi gusakara ya twajeje tuja turubaka akashiti narose kariko karaka njandaho minzu karahera abanubu ntabwo mfise ho njyama n'abana ntagufise bajyama aha mu nzu ni cyondo heyo njyama ni cyondo nutwo mfise mu nzu sinduhanadusha n'abana ntisinduko namajyamika maze gusakara ngo we nturagera bakaze gusanga we nturagera nosaba yuko nukuri bo dusabira imbere ude village akaduterera imbere akaduha amashitingi tugasakara. Turifuza ko yadushikira imbere akatuvugira ibibazo byacu amakotegi sinitukironka, ariko ubu ngubu ko turibaza ko bitevesa azodushikira imbere natwe turonka amakotegi nk'abandi. Iniforme z'abana twari twabuze, ariko ubu ngubu ndibaza akatose azadushikira imbere atuvugiriza ikibazo cy'abana baronke iniforme n'amakaye nk'abandi bige nk'abandi. Twebwe uyu twatoye cyo tumwifuriza nk'abakenyezi, kuko twebwe abakenyezi turahoterwa cyane. Dusaba yuko kuko iyi Kongo twahungiyemo nta mutekano kenshi tuyifitiyemo twebwe abakenyezi. Turasaba yuko twunguruza bakatujyana ahandi twaba dufise umutekano tubayeho neza. Ikindi kandi tumutumye adushikira imbere kuri ya kwezi kwacu k'umunani kwariwe bakutugarurire tubone ko tuhereza abana ifunguko. Ubu imyumbati y'ababembe twayimaze tuyivunagura twongera tuyisoroma. Rero icyo tumutumye yiteho adusabire ifashanyo nkuko twahora tuyironka, turabe ko bene wacu b'abakongomani imirima yabo yotera imbere nabo bakajya kwicwa n'inzara. Nukuri nka jewe nirandekura Musa nongeye kwizegwa nkongerwa village ya gatatu. Ndashimye kwanza kubanyizeye bakongera kunyongera icyo ndabemereye ngiye kubakorera. Ngiye ko cyoco imvura irikiragwa, ngiye gukomeza kugwana na komite directeur tubandanye tugwane, abarongozi batuza gutora tubandanye tugwane nabo kugira ngo abanyagihugu basakarigwe, kuko bari ahantu habi barajyama nabi kubera iki badasakariwe, amazu yasambaguritse amazarava. Ikigira kabiri nkuko babivuga ukwezi k'umunani tuguma tugwana nako mpaka tumenye umwisho wa tumenye ko byariwe cyane ko bihari.
ikigira kandi no kuguma dusaba ubuvuzi tuguma dusaba muri haseri ndemeye ko ngiye kumatudodora nabo dufashanyije tugiye gufashanya uburongozi kugira ngo turako amagara y'abantu yogarukirwa abana bavugwe. Baba rero abo bashasha batowe kugira ngo barongore amaviraje mu ikambi ya Rusenda canke impunzi zahahungiye bayaga na mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari muri Kongo. Bose tubashimire. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nyarugusu naho mu gihugu ca Tanzaniya zugarijwe n'ikibazo c'amazu amaze igihe kirekire kuvigwa. Ikibazo c'amazu adashemeye mu nkambi ya Nyarugusu hanini kiri mu mazone y'icenda, 11, 12 na 13. Biraboneka neza yuko amashirahamwe yagenewe igikorwa cyo gusanura amazu adakorera cyane muri ayo mazone kubera ari nyuma y'ayandi, kandi abarongozi bakuru iyo baje gutembera badakunze kuyacamwo. Kubw'iyo mpamvu bakunze gusanurira abatuye kwibarabara gusa. Zimwe mu mpunzi zahaye ikiganiro ry'Amerika zivuga yuko hari bamwe mu bageze mu zabukuru sanurirwa, ariko ikibazo kiracari kinini muri iyo nkambi ya Nyarugusu. Tubona kwitura n'ibibazo turimaze izone z'inyuma, igice cya zone y'icenda, igice cya zone y'11, zone y'12 yose na zone y'13. Ziko dusanirwa nk'izindi impunzi zo mu kambi ya Nyarugusu. Ndetse aho binateye n'isoni, twebwe hari inzu nkeya zisanuye z'abatishoboye imwe ituzi yuko batanga rapfa ko kambi yose isanuye turatangara. N'abari bazironse ijya mbere zarabaye nabi, zakuswe n'izuba, zakuswe n'imvura makazira ononekara. None ubu turiko turahangayika, inzu ziri mu kugwa hasi. Kindi naco gitangaje nuko kira plote imwe batanga ihema rimwe, ntibaraba ati ufite umuryango ngana gute wewe niryo hema bishitse naje nyene ukarironka. Umva ibibazo ni byinshi, kandi imvura uko yatasuye itasuye nabi, umunsi ku munsi iragwa kuzuba mu ijoro. Basigaye inzu kuzibonye niko zimetse, aho imvura iguye irutahira mu nzu, tuca ngaho nyene tukitura tukayitega nta kundi. Ibibazo dufise kabisa ni byinshi, umaze kubona imvura iguye guhererako ntiwobura ibibazo kabisa, ahubwo n'ingora nimba vyoshoboka mwogiye mukatubariza hari imbere ukuntu bimeze, ko twaragiye kwa chef de zone turamubwira ibibazo dufise aratwandika, mugabo twarayiteze ko tworonka amahema nk'abandi, none turacarindiriye. Ikibazo c'amawese naco ni kimwe mu bihangayishije impunzi, ni mu gihe bagikoresha amawese rusangi, kuko usanga imiryango igera 5 ikoresha iwese rimwe. Kubw'iyo mpamvu impunzi ziridoga yuko zizohava zigwara ingwara zifatiye ku isuku rike, cyane muri iki gihe c'imvura. Urabibona kweri itwarete ntizubonye uko zibonye niko zimeze, ahubwo nibara ucumengo twe ntituri nk'abandi. Iki gice c'izore y'icenda, iki gice kitasanuriwe inzu z'amabati n'amawese baciye batwibagira, barabonye nyene ko ataho dufise tuba, ngabacabona no kwihagarika ko bidakwiye. Amawese kabisa aratugora, nk'ubu atari bake dukoresha amawese rusangi, imihana 3 usanga dusangiwe simwe na ya magwara y'isuku rike. Urashobora guhagararira isuku mugaje usanga ujya mu banyi wawe nawe ntiyavyifatishemwo neza, uca usanga ari hatari kabisa. Ico kibazo kiratugora, ni ngorane ni hatari. Turacakoresha amatwarete rusangi, y'amawese rusangi usanga muri ingo 2, 3, 4 mpaka gushika kuri 5 na 6 usanga usanga itwarete imwe, usanga n'isuku rigoye gukurikirana, kandi mwaze kw'isuku ari kirumara. Ahubwo dutundwe n'imasi ingene tutaricana vyangwara z'isuku. Twanze amatwarete twagiye gusa kugira daha amasirabu bikoze byo gushirako, batubwiye ngo vyaraheze ngo mpaka ku mwaka uzango zindi budget. Turagoye cyane, ahubwo nibara n'ivyo binogo twimvye bizohava bitumarira abana, kandi noneho hajemwe imibu n'ibindi bintu. Izo mpunzi zisaba amashirahamwe yagenewe gufasha impunzi kubagarukirako kugira babeho nk'uko abandi babayeho ubuzima bwo mu buhungiro. Ico dusaba ni uko bodusanuriye natwe ko akadushira kwibati nk'abandi. Nta buryo dufise bwo kuvuga ngo twoshora kwimba amatwarete, dufise ibisaka cyo dukoresha muri ako kanya. Urumva rero turasavye amashirahamwe nka UN yone ishobora kudukurikirana twega impunzi. Jewe ndi impunzi ngaha mu zone ya 3. Cyo twasaba UN, twasaba yuko aya matwarete yaruzuye, twasaba yuko boyaduhindurira bakatubakira yandi, kwera bitera ingwara. Isazi ziguma ziza gukora ku mawese yuzuga, usanga biziye ku bikoresho tuba twagize dukoresha mu isi yose. Naco gituma rero mwo tugira ku Kigoro mukaduhindura amatwarete. Zarabomagurisha kubera imvura yagiye
iragwa iciye inyuma zirabomagurika zazura bigora ziruzura cyane. Bamwe mu bugarijwe n'ikibazo cyo kudasanurirwa amazu n'ikibazo c'amawese bama bituye mu biro by'amashyirahamwe ajejwe gikorwa cyo gusanurira impunzi, ariko inyishu baronswa no gushira ku rutonde gusa, bamara kugenda bikaba biheze. Naho hari bamwe basanuriwe amazu, ariko hari abamaze imyaka 3 batuye mu tuzu dushaje cyane. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzaniya, James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika. Inama yahuzaga abakuru b'ibihugu bya Afurika n'Uburusiya yarangiye, ariko se impande zombi zirahungukira iki? Aimable André dufatanye wigisha muri kaminuza ya Lyon mu Bufaransa araduha isesengura ahereye ku ijambo rya Perezida Vladimir Putin yari kuri mikro ya mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Icyo umuntu yafata uko Uburusiya bwageze ku cyo bwifuzaga muri iriya nama ni ukuvuga gusinya amasezerano mbere na mbere y'ubukungu n'aya politike agamije, kuko ari Uburusiya urebye busa naho buyoboye iyo nama, agamije inyungu z'Uburusiya mbere na mbere. None hariko ni bisanzwe n'Abanyafurika bavuga ko nabo ubwo hari icyo bazabasha gukuramo. Ntabwo umuntu nabyo yabisuzugura, kuko iyo ufite umuntu umwe wenyine mukorana, ni ukuvuga Abanyamerika cyangwa Abanyaburayi, nta mahitamo bufite, cyangwa n'Abashinwa. Ubwo ni ukuvuga ko nabo bafite amahitamo y'aho bashobora kugurisha ibintu byo muri Afurika. Mu ijambo Perezida Putin yavuze asoza iriya nama, urabona ko asa n'ufite irari ryo gushaka kugisata burenge abandi bamubanjije mu gushora imari muri Afurika, ndetse arifuza yuko umusaruro wakwikuba inshuro 2 mu myaka iri imbere ukagera kuri miliyari 40 z'amadolari. Ariko Putin ni umuntu utarasuye Afurika cyane, n'umuntu wahageze gusa inshuro zitarenze 3. Icyangombwa nuko ku Burusiya babona ko bibafitiye inyungu, kuko ntabwo ibihugu by'ibihangange bikora ikintu kidafite inyungu, kandi barabona ko Afurika ari umugabane ukize cyane, ni umugabane ufite ubukungu buhagije. Ahubwo ikibazo gitangaje, ikintu gitangaje umuntu akwiye kwibaza, kuki abaperezida 40 b'ibihugu bitandukanye bikora bakajya mu kindi gihugu kimwe. Afurika nibyo duhora tuvuga, bahora bayivuga nk'aho ari agahugu gato. Uburusiya na Afurika si igihugu, ni umugabane. Nahoze mbona ko Abanyafurika bagiye bashobora kuba barenze 10,000. 10,000 ni abantu barara mu mahoteli. Fata nk'urugero, igihugu kimwe abantu 10,000 baje, ubwabyo icyo gikorwa ni amafaranga menshi yinjira aho abo bantu barara. Irasa ku ngingo, niba Uburusiya buhungukira, Afurika yo yungukira iki mu nama nka ziriya itumirwamo? Cyo Afurika yungukiramo ni ugutandukanya rimwe na rimwe Afurika n'abayobozi ba Afurika. Kamfata urugero rw'ibihugu bifite demokarasi nkazagana n'ibindi, umuntu yavuga ko uko biri kose hari muri ayo masezerano y'ubufatanye, hari ubwo nk'abanyeshuri bajyayo bakiga bakagira ibyo bahungukira, hari ubwo tekinoloji cyangwa se ubumenyi nabwo bubasha kuza mu gihugu bugatuma igihugu gitera imbere. Ibyo birashoboka. Wavugaga mu kanya yuko Uburusiya bugurisha intwaro nyinshi muri Afurika, kandi n'ibyo mu bihugu bitandukanye bya Afurika Uburusiya buhohereza intwaro nyinshi ndetse n'abasirikare. Izo ntwaro n'abo basirikare bamariye iki Afurika mu iterambere ryayo? Ndatanga urugero nko muri Central Africa, bigisha igisirikare nibyo, ariko bahita bakubwira ko icyo nabo baba bagamije ni ukujya gucukura zahabu na diyama. Ibyo birumvikana. Noneho ikibazo si no kuba bagurisha intwaro, ahubwo ikibazo kiguma ari cya kindi ku Banyafurika. Ese inzego zabo, inzego za leta zubahiriza amategeko? Kuko nta bihugu bidafite abasirikare n'intwaro. Ibyo ntabwo ari Uburusiya bushobora kubibabwira, kuko Abarusiya baracuruza intwaro. Rero Abanyafurika icyo bazazikoresha, Uburusiya buzazibaha, bubona isoko. Ahubwo se bo izo ntwaro zizabafasha kurinda abaturage cyangwa bazazikoresha bica abaturage? Icyo ni ikibazo Abanyafurika bo ubwabo bakwiye kuba basubiza. Ahubwo ni ugutegereza tukareba, ese koko uwo muntu mushyashya uje mu isoko, kuko iyo ufite abakiriya benshi, ni ukuvuga Ubushinwa, Uburusiya, Amerika n'ibihugu by'Uburayi, bigufasha wenda hari nawe kuba wagira uko
bataguhatira ibiciro udashaka. Ni ukuvuga ko kuba basinya icyo bimaze ni ukubasha kugira umuntu wundi uza ukaba wabasha kuvuga uti nanjye nihagazeho, niba utanguriye ndagurisha hari kuvuga uti niba wowe uri umufaransa ikawa yanjye ukaba ushaka kuyigura ku mafaranga make, hari undi muntu nabaza ntese wowe iyi kawa wayingurira. Gusa nanone ibyo nta kintu na kimwe bizakemura niba ibihugu bya Afurika bitabanje gukurikiza amahame ya demokarasi ngo bikorere abaturage. Ni naho dusoreje amakuru yacu. Mwakoze kudukurikira, mugire umugoroba mwiza.